umukobwa ashobora kuja mu ikaburimbo muri kumajana uri umusheri wiwe kandi birangira gusize Igo birakuryohera canke birakubabaza canke birakujena kugira gute kubara abakobwa bakurondera oya ibyo nibisanzwe ni na Bibiliya iravuga ko muri ico gihe umukobwa azogenda gukunda abakobwa indi bazokundana n'umuhungu umwe kugira ngo ababere umugabo. Nyiriwe na mwaramutse bivaye naho muherereye turi mu kiganiro Let's Vibe na Ange Kesigira neza kuri Wagos TV. Ndabibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Okay. Uno munsi nko mubibona dufise umutumire abenshi mukaba musanzwe mumenyereye mu mwuga w'ubumenyesha makuru yagiye akora ahantu hatandukanye kubijanye no kumenyesha makuru nyene. No munsi twashaka kugira deba umva si nko kumubaza twamubaza ubwa mbere hama twari tugira deba kuri sujet yanje ariko twashaka kubanza kumenya mu mwuga wiwe w'ubumenyesha makuru uko vyatanguye ingorane yoba ahura nazo ico vyo bimaze kumwungura ibintu bijaye n'ivyo turakwakiriye. Murakoze meze neza. Tumeze neza nawe. Safi nenda hajyanye kiriye jewe n'abakunzi ba Wagos TV. Wakiriye nde? Twakiriye wewe. Jewe nde? Nigaye gutwibwira je ndakubuza ariko nk'abakunzi ba Wagos TV harimo abatakuza. Ayumze nkandi wewe. Wewe. Unzi mu biki? Ndakuzi mumenyesha makuru. Alright, Bexi, reka ndabaramutse nise ko waguwe neza nitwa Igor Burundi, by the way nitwa umusaza amazina ushaka ko yifuza Ruamanyana musatagira umugore nije ndi kumwe nanyu ni Wagos TV nyene baduteteka amaduhamagara tuganire ku bintu bimwe bitandukanye. Ndumwe mu batangaza makuru mu gihugu cy'u Burundi akora imyidagaduro naciye mu radio atandukanye nitwa Igor. Igor amazina yose ni gute? Abavyeyi banyise Igor Sengiyumva ariko umuziki cyangise akazi kanyise Igor Burundi. Okay. Woba watanguye mu mwuga w'ubumenyesha makuru canke woba wahereye mu wundi mwuga mu mwuga w'ubumenyesha makuru kawuzamo mu nyuma byagenze gute? So gutangaza makuru y'imyidagaduro ni ibintu vuga ko nakuze nkunda cyane ni ibintu vuga ko nakuze kandi ndavyumvamo by the way. Ariko n'ibintu nagiye kwanda bitangura kera aciye iminsi uretse ko umuntu yabikora akabikora mu gifurifuri ariko ikintu ca mbere natanguriyeho cyari ikintu ca photographe. Buriya photographe niyo natanguye je ava yuko nja muri journalisme ndayikora uko nkora ama media nje nyuma ya kamera nkuko ari umusaza ari nyuma ya kamera gutyo hama journalist kuza after basiko na abatabizi n'umunyamuziki ngakora production urumva byose byagiye kuza ava yuko nja muri journalism nza kubizamo ndi mu maradi atandukanye mu TV online za Action Sounders TV n'ayandi mu imanza kuza mu radio gutyo. Wewe turumva ko watanguye ku photography turumva uri umunyamakuru turumva usanzwe uri n'umuproducer muri byose izo mpano zose ni yihe woba ushira imbere uvuga ati iyi niyo nkunda niyo prefera kurusha izindi? So gutangaza amakuru y'umuziki entertainment nico kintu ca mbere uno musi shira imbere. Uretse ko muri production yo nibisanzwe ko production shobora kuba mu ijoro gakora umuziki mu ijoro kandi ushobora kuja kuvuza muri karaoke ku masaha y'umugoroba wavuye mu itangazamakuru. Mwari majambo je kintu cy'itangazamakuru nico kintu nza gushira imbere do plus k'ibindi. Okay. Mu mwuga wawe wo kumenyesha makuru nta ntambamye woba waragize nyene nk'ibibazo vyagiye birakugora so bihari? Umaze kugira ibibazo nyabaki? Jewe hako dukora umugumwe? Yego. Okay. Nta kibazo umaze kugira ibibazo nyabaki? Ikibazo nagize nkitangura. Uko ukoresha abatipe nkitangura. Nta kibazo nkitangura natijya kuja imbere ya kamera. Amajambo yose nari nateguye yaca hera. Agiye urategura amajambo. Ndetse navyiyumvira ati ahaza guhera kuri za gutangura kuri iki mpereze kuri iki. Ariko kushitse imbere ya kamera byose byaca bigenda. Shitangura kujugumira. Yo ni ntambamye ya mbere. Yindi ntambamye novuga
kuba invite kumuinvite yego kumuinvite gusa sinovuga ko ari intambamye niniya kumuinvite hari igihe nk'ubu nk'umuinvite akubwira ngo nsanga muhira dukora ibiganiro nuko nakubwiye tuje muhira sinaye kuvyemera kubera iki oya gusa turi kumwe na photographe arayikubuza ubundi photographe kamera ntayisinga ngaha mu oya ntiyogenda kubera sinomwemerera kubera iki oya sinomwemerera alright intambamye ntizishobora kubura ku muntu akora umwuga w'itangazamakuru sigato ku bantu baba bacirondeza hari igihe bikugora cyane kuronka aba invite kwintroduza kuganira n'abantu kabura ibintu baganiriza for the first time mugabo kugenda ubikora ni kugenda urabimenyera kandi experience iraza kubikora kora ko nk'ubujewe donc biva n'ingene bikwana kuguma ugira experience nabo mukwenda mukorana abantu bakurindisha uno musi kwanya na jewe hari ico bishobora kungura cyangwa usanga bigusubije I don't know but mugabo biva n'ingene ugenda ukorana n'abantu ivyo bituma uba experience ukaguma ufite experience ukaguma nyene wumva wazamuka fresh mvawe ku resume ntambamye ibyo nini yayo byaba byaraguteye intambamye ugitangura ntizishobora kubura dadabo bwa ngo ubone jewe ngiye gukora kuri TV kanaka bakakwemera sikibazo rero bitabereye ibibazo inde wewe namwe b'abakobwa ntitubizi iyo niyo ngorane ingorane y'iki ngo abakobwa ntitubizi reka twese tuba dukora bimwe kandi uko mwe biba byabagoye niko n'abandi biba byabagoye mwebwe ko turazinanye dushaka kujara mu ikaburimbo agacago hari ifite turi kumwe hamaje kwabazi ko umukobwa ari we atanga uvunyisha afise ahubwo reka nta makuru ufise none umukobwa niwe atanga uvunyisha afise nta makuru ufise umukobwa ashobora kuja mu ikaburimbo muri kumurajana uri umusheri wiwe kandi birangira gusize ari umuhungu nawe karatwara imodoka erega bavuga ati rega n'umuhungu nyawe karitwara uyu muhungu ariko atwara imodoka ajana umukobwa nta mukobwa mugari atwara imodoka ajana umuhungu ni igikunda arabarekera rimwe niyo mpamvu muri bindi vyungu reka ni imitima y'abantu mufite ibyo muserva namwe murabifise ivy'ibiki ivyo mwe mwibaza ko ndangira aho ndabiserva hama baze baranyunguruza nimba batabizi hari ababizi hari ababizi ko bihari nk'akarorero ivyo nakubwiye ivyo wowe wiyumvira ko duseva n'abahungu ivyo baseva yakweli buriya natwe twarawusidiri ni utari ubizi none zuma amakuru hama nkwereka ingene bigenda cenzo yaguha ninumva abo biri nzoyaguha alright ni ikihe kintu coba basi vyarakunguye kuba uri mu mwuga w'umenyesha amakuru bo itangazamakuru jewe ndarishimira cyane ko ryarampaye abagenzi benshi abagenzi benshi mfise benshi cyane bazima nabakwibwa itangazamakuru by the way jindi ni wa muntu aciye bugufi ataza ashimira ibindi bintu ntabwo ushira imbere connection y'umuntu n'uyondi rero iyo tangazamakuru ryampaye abagenzi benshi ko ndabivuga imbere ya kamera abagenzi benshi mfise bavuye mu itangazamakuru kandi vraiment ndanabashimira cyane n'abantu banje barabizi dukwana neza mu bintu by'ibiganiro by'umuziki entertainment n'ahandi by the way tunabashimira murakoze cyane abagenzi bayigoro ngo murakoze barakoze ndababwiriye hako nari umugenzi wanje none nagukuye hajye nagukuye shimira none kugira ngo dutange gukundana ntitwavuye mu itangazamakuru tangure gukundana tugitangwa gukunda tutaratangwa gukundana wowe twari tuzinanye biransi kuvuga kugira ngo tutange gukundana none twari mu itangazamakuru ariko twatangiye gukundana ko twinjiye hehe twinjiye itangazamakuru avuga cyane none itangazamakuru mane majambo tuje mu itangazamakuru twari gukundana abantu bumvere ko turi akupe igoro burya ntiwubatse jewe hako no kubaka nabo kaburi ngaha kuri kamera hako urubatse je ndubatse akinaje ndubatse ntaje kuvuga ko atubatse hari impamvu ndarabivuze je ndubatse ariko turabe tuza hejuru turabe rakoze je ndubatse
twese turabe turubatse nawe nahise muhira abagabo baza baragenda batambaye impeta zabo baba bagiye mu biki ariko none ni ngombwa impeta zikora iki impeta hari ibintu impeta zerekana ko wagize mariage apana guca ugenda atayo wambaye je uri nk'umugabo wanje havyo rokwemera urumva ivyo nokora ndayambaye sinobikora ntayambaye uratinya rimwe rimwe mandi bajambo ivyo uratinya rimwe rimwe buke kandi utinya iki kuba wambaye impeta harundi yavuze ngo uje muri hotel umunsi umwe uca ukomendera uvuga ngo umudamu waraje urabibiga ngene bisohoka vyiruka n'ivyambaye impeta byose ariko abambaye ubu unye akenshi abagabo benshi bagenda muyora batambaye impeta none kubera iki bo kenshi hari gihe zinabarambira iki kintu cyaremereye nikiremereye nta na gato reka ndakubwire yigo urashobora kwambara impeta atari ya mariage kandi ukayambara iminsi yose ariko niwagira yatubwiye ko yubatse nje nabwo nubatse ntunkwegere aguma bihindu ntabwo nubatse rero je ndubatse ntuse we ariko dukundanye mugabo wanje ntavyumva nta kibazo sawa abagabo benshi kweki bagenda batambaye impeta uwawe yayigendanye jaye aguma yambaye wawe duha ifoto akiva muhira asigara aramufotora turabifoto ata foto fise ntayafise je na telefone mfise ngaha bayituzanire uyerekane ni atari anyway gusa abagabo benshi baragenda batambaye impeta mugabo hari igihe barambirwa n'urukundo rw'umugore wiwe hari igihe mugabo sometimes biba biri ngombwa kugira ngo agende atayambaye biva n'inyene yariko arihuta hari n'abagenda impeta ni ikintu guma wamba naho je nomubwiye ati naho uja muri dushe wogenda uyambaye pana kuca wivugisha ngo nayibagiye ngiye koga impeta gushika ugenda uyambaye no muri dushe sinzi nibaza ko amakuru afite mwebwe mwubatse niyo mpamvu ndako ndakubaza ati abagabo bagenda batazambaye ntibaba bakeneye ibindi rega ivyo ku bintu utayambaye umuntu agiye muri hoteli ntibabaraba ngo turayimpeta abatipe baje mu mahoteli bakabanga abagore babo kandi n'abagore baragenda batazambaye bisigwa ngo bagiye kureshwa n'abandi bagabo ariko umugore yagize mariage araboneka haboneka gute nibihe ibintu bigaragaza umuntu agize mariage umugore yagize mariage araboneka gute abafite n'umugore afite nk'abana nka batatu canke bane n'umugabo afite abana batatu canke bane batatu batandukanye je mfise umwe ariko kuko usa n'umuntu nyene yako twibandanyiriza mfise umwe wamuzanye hano oya ni umwana mutoyi namusigaranye n'umukozi uronsa iyo umuntu yose ameze gute ameze gute unaratse kubiraba abagore je ndazi kubiraba ibirabe rero ubuzogoma kubirabe ariko je nyine muri mayano nose aho ushaka kuba uri na single kunda nakubona igaje ndara master aha nyene narakubagije ko ndawe status jewe bya bintu bamuposting uvuga ngo nagende ngo nagira ngo nibindi ko tutatubibona yewe je ndazwe kizo stati uko nazi screenings jendi nyereka tishire kuri kamera bazibona ntaco ndarazigira ensere nta kibazo oya reka ubundi gusa ibintu by'inkondo byaramaze guta umurongo uri mu rukundo jewe jewe ntabwo ndarurimo igo ntumwihakanye ninde naza mvuguruze mukobwa turi kuri kamera none naza mvuguruze jewe two ndamuzi uramwihakanye indi vuga izina none n'iyindi ariko uzutahura ibintu kuta mu rukundo hari impamvu zitandukanye wewe niyihe mpamvu oya sindayivuga iwanje ahubwo ndakubwira zimwe mu mpamvu zituma umuntu ashobora kuba atari mu rukundo icambere ashobora kuba ataje ashaka kabiri ashobora kuba atararonkashwa afite surchargement y'abakobwa gatatu ashobora kuba ariko aripanga gucagura neza y'uwo ashaka gukundana sero nabo bagendana point ninanje cagura hagati mwizo zitatu cagura nawe nta nimwe irimo ariko nyene jewe ndiko ndaraba umuntu mwiza ameze neza amutakundana uko rarondeza apana ndiko ndarondeza ndiko ncagura mu office mu bahari mu bahari ntukeneye mushasha apana oya
uvuze ngo ndikunda rondera cubenga nabuze aho dukundana nukeneye oya manzu nyumviriza ahubwo ndikongeshwa y'abagenzi banje mfise n'ababishaka bose barimo kugira ngo igoro hari abantu abakobwa bamurondera barahari benshi kandi nkuko naho arabanga bakurondera oya erega hakiri kiba gitahuritse umukobwa kwa bamurondera birumvikana ariko abakobwa barondera umuhungu Ibaze ko ari impamvu bibaze ko iyo bari impamvu ituma ko barondera abahungu sinzi uyu ugereje kwiyumvira baba bafite icyo bagushimye nk'igiki jewe cyo naco nzi abo bagushimye nibo tobaza none gasha tubahamagare hamagara nk'umwe tumubaza kuri telefone ufite gute usanze avyemeye turavugana tuvuga tubivugiye kuri mikrofone turabivugira banze mu telefone turabivugana rero hejeje kubivuga hamwe twasha duhendana nibaza ko ubu ntari online ntibatubona ubu ntari online umunsi yabaye online nzokubwira uzoze atatikindi kituzanye igo birakuryohera canke birakubabaza canke birakujena kugira gute kubara abakobwa bakurondera oya ibyo nibisanzwe ni na Bibiliya iravuga ko muri ico gihe umukobwa azogenda gukunda abakobwa indi bazokundana n'umuhungu umwe kugira ngo ababere umugabo ibyo ni ibintu bisanzwe ivyo bihe vyarageze rero kandi ivyo bakuri Igor gusa biraba kuri Franike biraba kuri Egide biraba kuri Kenny n'abandi batandukanye parce que niyo monde tugezemo no munsi yuko abakobwa barondera abahungu bakobwa wowe ucumufata gute umukobwa akurondeye ni nta kibazo kiba kirimo agiye mu gitigiri cy'abantu urandi rwanje agiye mu gitigiri cy'abantu mugabo secteur les garçons hari abahungu bamwe uri umukobwa yo kumupropose nawe yaragukunda aca guheba aca nagusuzugura ahubwo rimwe nkora kubwira abakobwa baryamana cyane n'abahungu kuryamana n'umuhungu mukunda c'est pas un problème mais kibazo hano kiri plus muba muryamana araguheba pe araguhevye pe wari gihe baza saa 2 ukazinduka muhiri wiwe ugiye kugorora impuzu kumumesera guteka muga simvuze ngo bareke baze bagenda ariko iwanje bazoze yakurabahanuye oyi wanje bazoze ko je sinkubagana cyane nawe uzoca ubaheba oya sinzo muheba ça dépend non ufite gahunda kumuheba nzo muga ntafite gahunda kumuheba nzo nkunda nawe igora umuhungu nka wewe umukobwa mama mukundanye muryamanye urukundo rurongerekana cyane rugagabanuka kabazo kaba kumenga kashatse kunteranya n'uraho wavuze batawufise mukundanye wavuze batawufise mukundanye ntawe biguteranya basi tubishire muri passe mu bintu byabaye ntaje passe ntaje wowe uvuga avia uko ubibona kwanza vyaranagushikiye wona bivuga oya byovana n'umuntu bivana n'umuntu apana byovana n'umuntu wewe tuvuze kuri wewe byovana n'uwo mukobwa rero wariyo none mu wakundana utamukunda vuga ati nka wewe sasa itanga karonka kuri wewe cheka ntarajya oyi akora urabihakaye ntunyakanishe yiko oya n'abagabo benshi barobotse bazi ko baryamanye n'abahungu n'abakobwa barabotse n'abakobwa bazi ko baryamanye n'abagabo Jesse ndimu akitanga kandi karorero oya ndagatanze kuri wewe urafise abo mwakundanye kuko ntiwavuga ko igihe cyose cyagize gute nganyuku utarakundana na rimwe namaze gukundana mbere na benshi apana benshi n'abantu barenga babiri nesi benshi bisango babiri ni benshi none sitakubajetse na benshi na benshi apana benshi do plus ko kuva ikibuno ni benshi abo babiri none nyishaka kibazo canje nabajije ati mujyamanye n'umukobwa mukundanye urukundo rurongerekana cyari ruragabana byovana n'uwo mukobwa wariwe twaba turyamanye abakobwa bose mukunda oya igogera kwinjire muri vie prive byovana n'uwari ariko wo mama mukundanye ntuba umukunda ni mama mwakundanye ko mukunda sinocishura urababesha bakobwa aba ex bayigora oya bayigora gute aba ex bayigora uko oya none rega nta kibazo kirimo twebwe buriya abahungu bubu burya urukundo rwabo rwamazwe n'abakobwa abahungu bubu barabaye demotive cyane n'abakobwa donc abakobwa nibo batangiye kuba abahemu gusumba igoro baraguhemukiye mu rukundo abakobwa batangiye kuba abahemu
nakabahungu abahungu babaye abahemu ku muvuzo wako bade abakobwa nibo batanguye kuza bakunda n'abahungu batatu bane ibi abahungu rero sasa barambiwe mugamo kabigira mutazi neza ko mwebwe nta muhungu muza kurondera babasanga muhe umunsi bikase rero sasa muzusha muja tuja kubarondera tuvyanye nta muhungu yokwa nk'umukobwa cyari kintu nkunda kubwira abantu wa mukobwa wewe wigira byinshi ndagasubiramo neza wa mukobwa wewe wigira byinshi hana kurije ku bandi bantu muze mubigisha guca bugufi kubera ko abakobwa murarondegwa babasanga muhira bandi majambo mubuze abantu baza kubara muhira mwamuteye swata uno munsi presque majority y'abahungu nta muhungu afite gahunda nabahungu bake nyimba ari ibicijana kwijana abahungu bafite gahunda yo kurongwa nibice 5 kwijana abahungu bashaka kuja mu rukundo nibice 95 kwijana rukwanyumva none mushusha muja tuzobajana jewe reka suppose ko ndi muri 5%. Jendi muri zo 5%. Wewe? Uri muri 5%. Kuye kino taragira mariage. Ako ntiyaragera. Ntaragera. Niki cerekana ko umuntu yageze kugira mariage? Kunyine cubimbwira. Cubimbwira wewe jewe mbona hataragera. Wowe barako harageze. Gutura bikuki. Muri leta umuntu agira umuhungu agira mariage afite imyaka 21. Nta myaka 21 umufise. Turabire muri leta. Iyo mbona menga ni hatari. Kubera ako nagira bari kuvuga ati umuntu ashaka kuba afite umuduga mbe umuntu hage umuntu afite umuduga aremerewe kugira mariage nca ndayikora urayifise ndayikora none none umugore agiye muba muri uwo muduga muza murawukoresha muwudeplasamwe abantu kumurango muraramwe mwijoro rakoze iyo diri niyo frame right niyo igo umuhungu agera kuzana umugore ameze gute aba afite amakondisiyo ayara so rega muri make mwese afite gahunda ziwe mwese afite gahunda ziwe hari umuntu azana umugore sero ni gahunda ziwe ashaka kuvuga ati je nzana umugore mfite umuduga ntafite inzu iwanje ashaka kuzana umugore hano ashaka kuvuga ati jewe nkironka miliyoni 30 ndamuzanye ariko hari undi ashaka kuvuga ati jewe shaka ndo nk'umuriyoni namuzanye sishobora namuzanye ahubwo muri 1 million akavuga ati jewe okay 500,000 ngiye kwapanga inzu ukurumva gahunda yiwe namba afite nk'ibindi bintu akoresha mu nzu agaca bw'umbenza bya bintu nyine aca muzana hano navuga ati jewe nafite umuduga wanje nafite urupago wanje nshaka kuza mugore wameze nka jewe rero sasa dafite umuduga wiwawe dafite urupango rwiwawe nshaka kuzana umugore hasigaye urupango umuduga ndi nawe kweki batanguriye ku muduga none umuduga urupango ndogendera mu ibarabara reka kugira ngo ndonke urupango nuko mboya kugira ngo ndonke urupango nuko mbari deplacage uwo muduga uraza urupango rw'abandi nkipanze nagira wowe tangura kugira oya cokunda none ndakubaze wowe kugira ngo uronke amahero umaze kugurisha telefone kandi telefone ayiguhe amafaranga niyo ugendera ko niyo connection niko bimeze twirangiriza ikiganiro cyo no hano hamagara umuntu nkamubatse mu muduga ni n'urupangu umuduga ni ubukenewe ariko ndakubaza niba twishyure kuri kamera umuduga n'urupangu twishyure utangura kugura iki twishyure utangura kugura iki utanga kugura umuduga uri seyo yenyene utangura kugura umuduga none ubona utangura iki inzu hayo usanze uri kuragenda muri ville uvuye muri ville saa moya y'ijoro urukurata muri na urafite umusheri uciye ugenda n'amaguru uciye uronda umutipe ucobona aguhamagaye ngo akungurushe uragenda mudakundanye ntibishika ugata gahunda oya akweli biramaze gushikira akakujana yego akakunguruza yego urakoze tunashaka na gitaho right niko bimeze nta kibe ntahuye niko bimeze oya gusa sindagushigikiye abantu muri commentaire batubwire hakutangura kugura
entre umuduga n'inzu ni ikihe kintu uronse amahera wotangura kugura batwishure abatwishure Igor turagushimiye kuba wafashe umwanya wawe ukaza tukaganira murakoze ndabashimira namwe mwakoze kuduha akanya badewe nta mwanya tujanye tuje mu bindi bikorwa nakahe kajambo ugenda utekereye abantu abajene baba bashaka kuza mu mwuga w'ubujournalisme kintu babwira ku kintu umuntu azamwo cambere utiza kuba uri talented kuja mu mwuga ni bon mugabo umwuga wose umuntu abujamwo wiyumvamo sinubwira ngo mu mwuga atabishaka rero muri rusangi ikintu cyose ni gahunda y'umuntu nibaza ko se na gahunda afise azoza ifite gahunda atayifise nta kibazo aje mu bindi ariko ni bon cyo nakora nuko ndabashimiye namwe keso wakoze shimire na najye ni cameraman wacu camera mwakoze murakoze cyane abariko baradukurikirana twari mu kiganiro Let's Vibe na Ange Kesigira neza tubibutsa kandi ku batarakora subscribe ni wa Ghost TV ku ma platform yose tuzosubira mu kindi kiganiro Let's Vibe bye bye